Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politique. Na makuru n'ubundi tuza kugaruka kuri leta yashizwe na President Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020 ndetse nindi yagiyeho mu mwaka wa 2022 ubwo uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni yavanwa muri yo leta ndetse muri bakabavundiye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ni leta irimwo abashikiranganje benshi bagiye batandukanye, gusa muri kano kanya turaza kuraba ku mushikiranganje bamwe bavuga ko ataco yoba yarakoze uretse kuba umukuru wa korale y'abashikiranganje gusa. Ni nako kandi tubabwira yuko President Evariste Ndayishimiye yagenye ugiye kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Bujumbura. Uyo akaba yitwa Colonel Denis Manirakiza, afise nimero matricule SS ubusa 528. Uyo yavutse mu mwaka w'1976 ku mutumba wa Ntunda muri commune rya Nsoro mu ntara ya Gitega. Uyahoza gwana muri CNDD FDD. Kuva ku rugamba yakore cyane mu bijanye n'iperereza, aho yinjiriye mu gisoda c'u Burundi muri nzero mwaka wa 2025, naho nyene yahavuye acashirwa mu bijanye n'iperereza. Abasirikare babanye muri kontinja ya 10 ya AMISOM muri Somalia niyo bavuga ko bamuzi cyane, ari ubujejwe iperereza. Muri kino gihe Denis Manirakiza akaba ari warongoye ishure y'igisoda yigisha ivy'iperereza. Abumvirije wa musodakazi yaruka gufatirwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mwarumvise ko yavuga ko mu Burundi atwagwa na Denis Manirakiza. Nandi makuru menshi tuza kugaruka ko ufyende subscribe cyangwa sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi. Ndabaye kaze rero n'Umuhuza TV. Nkuko nabivuze kandi muri gwa ruhererekane rw'inkuru tubashikiriza cyane cyane zirabana n'abashikiranganje bagiye baratogwa na President Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020 ndetse n'abashizweho mu mwaka wa 2022 muri kakanya. Dushimye kubasangiza ivyaranze imeride sabushimike muri leta ya Gervais Ndirakobuca. Igenwa ry'umushikiranganje Imeride Sabushimike muri ruhesha umwaka wa 2020 yari amateka mashasha yanditswe mu Burundi. Bwari ubwa mbere hagenywe umushikiranganje ava mu batwa. Ico si gito, nta murundi numwe akwiriye kumva ko hari aho aterekuriye gushika mu mabanga y'igihugu. Uyu Imeride Sabushimike ari mu bashikiranganje batandatu batanguranye n'intwaro ya Ndayishimiye, no kuvuga ko amaze imyaka 5 muri leta. Uyu akaba ajejwe ubushikiranganje bufise vyinshi bwomarira abarundi bugizwe n'ibisata 4 bihambaye. Harimwo ugufatana mu nda, ico bita solidarité nationale, akazamwe imibano affaires sociales, akazamwe agateka kazina muntu droit de l'homme, akazamo no kungana kw'ibitsina. Mu myaka 5 amaze muri ayo mabanga hambaye, biragoye gose kuvugira Imeride Sabushimike azosiga. Benshi bamwibuka nk'umukuru wa korale y'abashikiranganje kurusha ayo mabanga yarajejwe. Uyu bikavuga ko ngo yabaye umuhuza bikorwa kurusha kuba umushikiranganje. Ubushikiranganje Imeride Sabushimike arongoye nibwigeze buvugwa cyane mu bibi canke mu vyiza muri imyaka 5. Nta tegeko rihambaye Imeride Sabushimike yatoje ngasige impinduka. Nta n'ijambo rikomeye yavuze abarundi bazomwibukirako. President Ndayishimiye acitoza yari yaremeye abakukuruke impinduka ikomeye cyane kukungene bafashwe, ariko imyaka 5 iheze Imeride Sabushimike adashoboye no gushira mu ngiro iryo sezerano. Igisata c'agateka kazina muntu nico cambere kigwaye mu Burundi. Abarundi bagumye banyuruzwa n'iperereza bakabugwa irengero, abandi baborezwa igufa bapfungirwa ubusa. Imeride Sabushimike ntaco yigeze avuga, ahubwo we yagiye Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi muri ONU kubeshuza abashira habona ayo mabi. Ubushikiranganje bwiyo kandi bwarigeze gutangaza ko atamwana numwe azosubira kuba mwibarabara, ariko iyo ngingo nta kwezi yamaze. Ubu sinzi nuko avyibuka ko vyavuzwe. Gufatana mu nda naco kirahambaye cyane, ariko ntigihabwa uburyo bukwiye. Abarundi ntibazi ngo ni ryari umuntu yo kwitura ubwo bushikiranganje agafashwa. Niki cisungwa mu gufasha bamwe bakareka abandi. Nibitigiri by'abafashijwe ntivyigera bija habona.
hano ku mbuga ngurukana bumenyi hama ubutumwa bw'abasaba ubufasha cyane cyane abagwayi. Umushikiranganji Imelda Sabushimike ntaboneka nk'uwitwararitse ivyo bibazo. Amafaranga menshi yohawe ubushikiranganje ajejwe aja mu biro vy'umukuru w'igihugu, imiliyaridi 8 ngo zo gushigikira ibikorwa vyiza vyitwa Bonne Initiative canke mu biro kwa Angelina Ndayishimiye, na cyane cyane iyo azananye mu bafasha Uburundi. Amafaranga yose akwiriye guhabwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda niho yigira. Kumbure hano twoshima ko hari imiryango imwe y'abatwa yashoboye kubakirwa amazu. Vy'ukuri abo yubakiye bari babayeho mu buryo buteye isoni. Ngo vyobaye vyiza rero kurusha abaye umushikiranganje asize itegeko rivuga uburyo bwa nyuma bw'inzu ata murundi numwe akwiriye kububamwo, akanakora icigwa cababayeho gutyo akagenda hafashwe imigambi ibiheza. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 no kuvuga mu myaka 2 ihise, Angelina Ndayishimiye yateruye amatoni atari make y'umuceri watanzwe n'Ubushinwa ngo ufashe bantaho nikora awugemura muri Guinée Equatoriale. Umushikiranganje Imelda Sabushimike ntiyigeze asigurira abarundi ingene umuceri waje gufasha abarundi wakuwe mu bubiko ajejwe wakajanwa muri Guinée Equatoriale. Ico azwiko cyane igikorwa Imelda Sabushimike akora cyane nico gutegura indirimbo z'abashikiranganje baja gutambira umuryango mukuru w'igihugu. Buri mwaka n'imiburiburi Imelda Sabushimike ategerezwa gusohora indirimbo zibiri muri Ruheshi no muri Kigarama, agategura imyanya yo guhuza abashikiranganje bakaziga, no kuvuga gukora repetition, akiga uko zizotambwa abe n'imyambaro bazambara abazivyina. Nico gikorwa sicoroshe. Ibaze kuronka umwanya abashikiranganje bose bahurira ko mu gihe bama mu ngendo hanze y'u Burundi no mu gihugu hagati bakaba abantu basanzwe bafise akazi kenshi. Ibaze kuronka ingene bahuza amajwi mu gihe harimwo nk'abagabo bifatira icupa batigeze baririmba na rimwe. Ibaze kumvisha nk'umuyisilamu ko agiye kuririmba no gutamba indirimbo zihimbaza Yesu Kristo. Ibaze kuronka ingene Jerome Niyonzima amenya gutamba atigeze abikora muri Pentecote. Ibaze kumvisha rero abamenyereye intambo zo muri Boîte de Nuit ngo baje ku murongo w'indirimbo mpimbazamana. Nguravye indirimbo zabo abashikiranganje bose womengo barinjiye idini rimwe. Nta handi na hamwe kwisi usanga abashikiranganje bafatwa nk'abana bo mu mashuri bato bategekwa gutambira bigisha n'abavyeyi. Ngo ni mu Burundi gusa abashikiranganje aho gutora ibibazo umuti w'ibibazo bihanze igihugu canyuma mu butunzi baja kuvyina no guceza imiziki ngo baryohera umukuru w'igihugu. Muri kino gikorwa Imelda Sabushimike arashoboye. Muti rero uyu ninde? Imelda Sabushimike avuka mu ntara ya Mwaro. Abakurikirana amakuru tubashikiriza batumenyesheje ko Imelda Sabushimike yize kaminuza yigenga Université Espoir d'Afrique mu gisata c'imibano. Imbere yo kuba umushikiranganje Imelda Sabushimike yari icegera c'umukuru w'ishiramwe mpuzabatwa Uniproba. Yari yaragize uruhara kandi mu yandi mashira hamwe atari make nka Forum des Femmes. Nta kinini abantu bazomwibukira ko mu vyaranguye muri leta, ariko kandi nta namabi yavuzwemo. Uyu ngo yabaye ukurikirana ibikorwa vya misi yose vy'ubushikiranganje ajejwe. Yakunze kuboneka kumbonesha kure y'igihugu avuga amajambo yo hageze iminsi mikuru mpuzamakungu. Yongera kandi abumwizigirwa agamburukira umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe. Muri no minsi haravugwa urwongoshwa rw'impari z'uwoba icegera c'umukuru w'igihugu avuye mu batwa. Inyuma yo kuba umushikiranganje Kumburenga Imelda Sabushimike azinjira mu yandi mateka nk'uwa mbere abaye icegera c'umukuru w'igihugu avuye mu bwoko bwiwe. Mbe yemwe ninde yoca twara korare iraho? Ivyo ni ibibazo benshi bariko baribaza. Ibi rero akaba arizo twagarukaga cyane ku vyaranguwe n'umushikiranganje Imelda Sabushimike. Uyu yarajejwe ubushikiranganje bwari bufise amabanga ane ahambaye harimwo gufatana mu nda ishe bita Solidarité Nationale, imibano, affaires sociales, akateka kazi na muntu, droit de l'homme ndetse no kungana kw'ibitsina. Muri imyaka 5 yose Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Ni mu gihe kandi hari ngo wifuza gushimira uwahoze ari umuyobozi we kuri Lycée Rumonge, Aniseti Nyandwi. Hari umurundi abahanze y'igihugu yanditse avuga ko yifuza uwo muzano wahoze ari umuyobozi wiwe kuri Lycée Rumonge, Aniseti Nyandwi batazira Musoma. Avuga ko yifuza kumushimira iciza yamukoreye.
ubutumwa bwiwe burimwe intahe y'ivyamukundiye ariko bibabaje. Uti ndagize mwiriwe, jewe ndi umurundi ariko mba mu mahanga, nahoze niga kuri lycée Rumonge. Ndipfuza gushimira umurezi yatwaye lycée Rumonge Anicet Nyandwi, benshi bazi kwitazirano rya Musoma, yari yasubiriye uwitwa Sinabanije Adrien, twatazira Mushosho. Iryo shure nararibonye ko ivyago bikomeye, ahanini kubera umwikeko ufatiye ku bwoko bwanje. Umuyobozi Anicet Nyandwi naramukundiye ubushinga ntahe yerekanye kidutwara, ariko nawe yarabizize. Uwo murezi agitwara yaranse akigenzo kimbonera kure, arabuza ko ishure rihinduka urubuga rwa politike, maze twese adushishikariza kwiga pana gukizura. Babonye ko izo za politike atabirimwo baciye bamukura. Hari mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2017 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2018 maze asubira kwigisha. Mwibaza ko mu mwaka umwe gusa bamucishije ku mashuri 3 yose. Byarambabaje cyane kubona umurezi wacu afatwa gutyo ku karenganyo. Ndabibutse ko ico gihe cari gikomeye kubera hariko hategurwa amatora y'ibwirizwa shingiro. Yapfuye kuhava jewe baca baranyirukana. Banyagirije ngo hari abantu nazanye gutorera ku ishure. Narinzwi kubera nari nahoze ndicegera cy'userukira abanyeshure vice doyen. Ico gihe préfet des études yitwa Pascal yaramfashe nabi mwijoro. Yahengereye tugomba tuje gufungura ampamagara mwizina acambwira ngo urabona zino mvi mfise na data wacu ameze ukunyene kubera abatutsi. Ivyo yabivugiye imbere y'abanyeshure. Kuri iryo shure abo dusangiye ubwoko twari bake cyane. Ijambo nk'iryo rivuzwe na préfet des études ryari riteye ubwoba. Nari natanguye kugira ivyago umunsi mbaza impamvu twitoza ku bwoko iyo hageze gutora abaduserukira. Muri lycée Rumonge niko vyari bimeze. Kuba narabibajije nafashwe nk'umugumutsi. Inyuma y'amajambo ya préfet Pascal ikibazo cyarakomeye. Ndahava ndirukanwa ku ishure. Naritwaye mu bushikiranganje bw'indero. Umushikiranganje yari Janvier Ndirahisha. Murundi kazi yaranyumvirije arantunganiriza. Subiye ku ishure directeur yambwiye ati ishure n'ubuzima ushaka iki? Aca ancira umugani ngo ikibwirwa ni icumva, icerekwa ni kibona. Emwe naratahuye ko ibintu bitagiye koroha, ariko ndajya umutima menyo ndamusaba kansubiza imatera nkasubira mu buraro. Niyo acambwira ko nja kurara mu cumba canje nyene. Naciye ngira ubwoba nshasubira Bujumbura. Nabwira umushikiranganje ivyo directeur yambwiye. Umushikiranganje Janvier Ndirahisha yarambwiye ukuri ico ndiko ndazira ngo bakwagiriza gutora ujya mu matora y'ibwirizwa shingiro. Yaciye anyemerera ishure mu mwaka ukurikira. Banyirukanye ndi mu mwaka wa nyuma ngira meza amashure. Twari dusigaje ivyigwa 3 gusa. Ndashimira Janvier yambereye umuvyeyi aramira indi shure mu mwaka wakurikiye. Mu nyuma narize kaminuza y'u Burundi ndaheza. Muti rero kubera ko nshaka gushimira directeur wanje Anicet Nyandwi. Igihe Anicet Nyandwi yari umuyobozi w'ishure niho nabaye vice doyen. Niho nabona ingene yanse kimbonera kure ziganza ku ishure. Imbonera kure zareka kwiga hageze deliberation zikaja kumusaba ngo zozo ntibazifatire ku manota amwe n'abandi banyeshure nawe akaziyamiriza. Uwo twatwaranye mu buduwaye yarafise amanota make, ansaba ngo tuje gusaba directeur amanota turi kumwe. Dushitseyo navuze ko njewe nankwerekeje gusata amanota nkeneye. Narakunze ubushinga ntahe bwiwe kuko yafashe umwanya wo kuduhanura bikomeye. Directeur wacu yambere icitegererezo, yamaye gutahura ko kizira gufata abantu mu kivunga kubera ubwoko. Abandenganije bari basangiye ubwoko, ariko we yambereye umushinga ntahe. Na Ministre Janvier Ndirahisha yarambereye umuvyeyi, mu gihe abandi banyeretse ubukoko. Ico ntavuze hejuru nuko igihe Préfet Pascal yantukira imbere y'abanyeshure yanyagirije ivyabaye ntaravuka ngo ivyamubaye ko muri kaminuza mu mwaka w'igihumbi 1995. Namwe mwumve ako karenganye n'ukuri. Ndifuza ko intaye yanje yogira bifashije. Ndifuza kandi ko abantu bamenya ko hari ibintu biteye isoni bibera mu mashuri y'u Burundi. Mukunze kuvuga ivy'imbonera kure zikora muri kaminuza y'u Burundi, ariko ntimuzi ko no muri segonderi bibayo. Ndifuza kandi ko abantu bokwirinda guca imanza zikivunga bafatiye ku bwoko. Abandenganije ntidusangiye ubwoko, ariko n'uwantabaye akambera umuvyeyi nawe ntidusangiye ubwoko.
Directeur Anicet Nyandwi yambere icitegererezo nawe nyene ntidusangiye ubwoko kandi yarahamwe azize ubushinga ntaye bwiwe. Narabuze ingene nsubira gutora directeur wanje Anicet kuva ngiye mu mahanga, ndifuza kumushimira, niyo mpamvu nshaka uwo mpuza nawe, murakoze. Iyi rero akaba ari ntahe ikomeye cyane yatanzwe yashinzwe n'umwe mu banyeshuri bize kuri Lycée Rumonge, avuga ko yipfuza gushimira uwahoze ari umuyobozi wiwe kuri Lycée Rumonge Anicet Nyandwi, uwamuzi nawe ubu butumwa bumushikiriye yo mushikiriza kugira ngo babashe guhura ndetse no gutorana. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone, niba utari wafite ko kugira ngo tujucekanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira nabo baje baramubambira shikirwa nabiriko biravugwa, bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi mu bisata byinshi bitandukanye, harimwo agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi bitandukanye babiriko biravugwa ijya nino. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire bikorwa byanyu bya misi yose muriko murakora.